Ikindi Braludi ni ishirahamwe riha ico twokwita iteka mu Burundi, fierté, yerekana ingene mu Burundi ishirahamwe rishobora gukomera ligakora ibintu bikora inka bigatera imbere. Fierté yerekana ingene abagwiza tunga bo hanze bashobora kuzana imitahe mu Burundi, iyo mitahe igashingwa ikongera ikazana inyungu igateza imbere igihugu, igateza imbere n'abazanye iyo mitahe. Ishirahamwe Parseme ryasohoye umwihwezo aho ritera kamo leta ko yofata ingingo zose zishoboka kugira igarukire amashirahamwe ariko aratembagara asazagenda akagirire, harimo n'ishirahamwe Braludi. Ntawuzi ishirahamwe Braludi akamaro rifitiye igihugu cacu. Nitwobiga turabigaruka ko mbwa turashaka gusura mu bimwe bimwe. Uravye nko mu makori atangwa, ishirahamwe Braludi nk'uravye mu kigega ca leta hariho ico bita impôt sur les sociétés, impôt zitangwa n'ayo masosiyete, amakuru atangwa n'ayo masosiyete ni miliyaridi 240 zirenga. Mugabo Braludi usanga hafi 50% ariyo. Ugiye ukaramura y'amatax atozwa ku bidandazwa aramaxize atanga imiliyaridi 440. Braludi usangamwo 33% usanga ari nka yayo. Namahera menshi cyane rero ishirahamwe Braludi ritangira ku gihugu. Braludi yonyene yoshobora gukubesha ama ministeri 2 canke 3 mu Burundi. Ikindi Braludi ni ishirahamwe riha ico twokwita iteka mu Burundi, fierté, yerekana ingene mu Burundi ishirahamwe rishobora gukomera ligakora ibintu bikora inka bigatera imbere. Fierté yerekana ingene abagwiza tunga bo hanze bashobora kuzana imitahe mu Burundi, iyo mitahe igashingwa ikongera ikazana inyungu igateza imbere igihugu, igateza imbere n'abazanye iyo mitahe. Nugenda kuvuga ati yarate ico bita investment direct transfer, abagwiza tunga bazana imitahe mu Burundi yoshobora kuvuga tuti ni murabe Braludi. Braludi yariyo nk'iciyore citegerezo shingene amashirahamwe ashobora gukomera yaba arimwo n'abanyamahanga. Kandi uravye n'iyi mbono y'umira 40 iguma ivugwa ntiyoza gutera imbere n'ivyo twahora nabiriko biranyagurika. Amashirahamwe yarasigikiye igihugu asubira inyuma hama cyo tuvuga ngo tugiye ngo mu mbono kazoza. Nibaza yuko ari ikintu cyo kwitonda. Uravye abantu bahabwa akazi na Braludi, ro personnel ingene bangana, uravye byo bita transaction, ibintu Braludi ishobora kugura ngaho igurira abantu, cyo bita les transactions mu gihugu ni byinshi cyane. Ni uravye chiffre d'affaires donc urudandaza Braludi ishobora gukora mu gihugu ingene rungana. Braludi yoshe no gutera imbere ahubwo ikinjiza n'amadovize mu gihugu. Braludi uravye mu bijanye n'imibano, ibidandazwa vyayo, ico ifasha mu mibano, migenderanire y'abarundi hagati yabo ni ntangere. Braludi kandi ratuma ikingira abarundi kuburyo amagara kumbure ntibaje kunywa ibinyobwa bidakwije amategeko bica bigwira, ugasanga abantu bariko baranywa ibinyobwa bishobora no kubagira nabi mu ngaruka mbi. Nico gituma rero tuvuga tuti Braludi ni ishirahamwe ridasanzwe ataboreka burigende akagirire uravya ukamaro. Braludi irashobora no kugurana amahera leta iriko irakoresha amahera ukuna kurika kuri ya konti yayo y'amakori. Braludi rero twoba yuko ufise akamaro ntangere. Hanyuma ikibazo tuba tuti none ibiko birabuza Braludi gukora ivy'amadovize n'ibiki. Ikibazo c'amadovize kumbure tuzura hano umwanya w'isubira mu mugabo. Ikintu kigoranye ngaha mu Burundi nuko usanga ayo madovize ashaka gukoreshwa nk'amahera yo munsi, ugasanga hari umugwi w'abantu ushaka kwihariza mu kuyatunganya hadakurikijwe amategeko y'igihugu, hadakurikijwe amategeko ashigwaho ni banki nkuru y'igihugu. Unaravye no muri kahise harigeze kuba igihe mu Burundi bwigeze kwa bwarafatiwe ibihano, amayira yose yugaye, Burundi buri mu ngwano, Uburundi vyifashanyo vyarahagaze.
mugabo nticyabujije ko ibintu bibandanya biboneka. Ishyirahamwe Braludi ryagumye rikora ukuri kwamye. Ndibuka neza yuko hari n'igihe amalisansi d'importation ya Braludi aje wasanga ariyo usanga aje imbere. Ugasanga amalisansi d'importation ni ukuvuga impusha zo kwinjiza ibintu importation zizanywe na Braludi twaraza tukazishyira imbere kugira iryo shyirahamwe ribandanye rikora ukuri kwamye. Ikintu kiriho kiricira Uburundi rero ni iki cyuko hari abantu ibintu bikora ku nyungu zabo, inyungu z'igihugu ukamengo zarayibagiwe, ukamengo ubutegetsi ni puissance yo gutwara ivy'igihugu bikoresha uko vyumva. Ikibazo kiri ngaha. N'ahandi ho ishyirahamwe Braludi ni ishyirahamwe ryotegeza gukingirwa uko bishoboye kose, kandi tukadutera akamo leta ifate ingingo zose zishoboka kugira iryo shyirahamwe rikingirwe, mu koroswa amadovize, kwinjiza ibintu, mu koroherezwa ibi na biriya, naho ryoba rishaka guhingura ibindi bintu bishasha rikoroherezwa. Nibaza rero yuko ako kama tugateye dushimitse kugira ubutunzi bw'igihugu ntibuze buragirira. Turavye biravuga ngo za Sosumo ziriko ziragenda, twumvise ngo na OTB yo mu Kayanza ngo irikiragenda, aho yambono tuzotanguye kubomagura na fondation twari dufise kugira igihugu kishobore gutoha.